Mahoro rero umugisha uraho urakomeye urameze neza je nanje ndaho ndashima Imana. Ego hama hariho umukobwa afise ikibazo ari ngaha nyene mu Barabu. Umukobwa afise ikibazo yanyandikiye kare ambwira ati baranjanye, kandi iyo banjanye sindahatahura kuko yani bamukuye mu nzu iyo umubosi yari yamuguze yamutoye kuri ofisi amujana kumukoresha ahandi yari amazeyo iminsi ibiri, none abonye bosi waza kumudobe yarazi ngo yahevye gukora aho yahora akora nkeka bamujanye kumukoresha aho handi kwa mama w'umo mugabo. None iyi saha tuvugana ngo bamujanye, yarazi ko bamusubije aho yahora akora kumbe bamujanye kuyindi ofisi, kandi aho hantu ko mukoresha we yamuguze yarafashwe nabi yaturubikwa. Urumva telefone ngo ntanakoreko, kandi urabizi ni ikibazo udakora no kuri telefone naho bagukorera nabi nta umenya na kimwe. Basi bimaze kugenda uko none bamujanye, sinzi ukuntu nyene bigenjeje aho bamujanye avyirigita telefone abona akawifi karitayemwo arambwira ati burya rero mfise ikibazo antwaye kuri ofisi ntazi itari iyiwanje, sinzi rero ko noguha ibipapuro yakuye mu Burundi vya ofisi yiwe biriko nkeka mwidondoro mutoya wo uronka, kuko nanje n'amazina yiwe sinayazi nyakuri. Ndondeye na mwene wabo mu Burundi ampa amazina yiwe ndamubuze ku murongo, dukore gute? Mufashe nyabuntu uzoba ukoze. Ego izo nimero za Saudiya ko ziriko nizo mu Burundi ku kigo co mu Burundi boca bamumenya. Canda kurungikira n'ifoto yiwe nari nayitoye kuri stati ya mwene wabo, ariko nukuri mumufashe kuko nawe ntari karatahura ibiko bibamubako, kandi mabuje we yaramufashe nabi yari yugaranywe, umva no gufungura ntiyafungura, yamara ibitutsi gukubitwa uko bireya bari bamukuye aho hantu bamujanye aho handi hantu rero gukorayo. Yibaza ati noneho umugabo aramukuye kwa mabuja amujanye ahandi, yaramujanye kwa nyina w'umugabo, nyina kwa nyina w'umugabo bosi yaje kuhamutora bacamujana muri ofisi. Iyo ofisi rero ntayazi, kandi hariho ama ofisi no meza n'ayandi mabi. Nibatume bamusubiza kuri ofisi yiwe nyene asanzwe ariko, hama bamuronderera iyindi nzu akore. Ico ciyumviro je narifise. Ndabaramukije inshuti zanje bakunze munkurikira, ni Daniel Mugisha ndazi muranzi ariko reka nivuge ntaco. Hanyuma mwumvise uku gutabaza ko uyu Murundikazi atabariza mugenzi wiwe, uwo tuvugana nsanze atari ku murongo wa telefone mugabo ubutumwa ndabubonye. Uyatabariza rero maze kubona amazina yiwe nayamenye, azwi ku mazina ya Niyonkuru Claudine, umukozi wo mu nzu. Adresse yiwe ni Rubuye, sinzi ko aravukiye ku Rubuye ni Ngozi, ariko nta bindi bintu biriko, ni Rubuye gusa. Hanyuma na telefone ziwe ndiko ndazibona ni 257 61 ubusa 3 12 29. Pasiporo sindayivuga. Hanyuma hari ubundi bitaboneka neza yitwa Hagabimana Angelique, sinzi ko ari umwishingizi wiwe. Hanyuma ivyo nibaza ko bikwiye, ariko ikintu ngomba kuvuga ni iki. Murumva ko uwo wampaye amakuru atari yamenye amazina yiwe, ariko amazina yiwe yitwa Niyonkuru Claudine. Claudine ni umunyengozi, avuka mu ntara ya Ngozi, ubu ni Butanyerera, mu gisagara cya Ngozi neza aho bita ku Rubuye.
ni harya nyene mu gisagara, mbere hafi y'isoko nkuru ya Ngozi, si kure, ni harya hafi nyene ku Rubuye. Ubwo ni ukuvuga ko rero abantu ikigo cyamusafirishije sindiko ndakibona neza, mugabo ikigo cyamusafirishije muri Saudi Arabia coraba kikamufasha, murumva ko ari mu ngorane zidasanzwe. Ninaza kubona ikigo cyamusafirishije ndaza kuvyandika hejuru muri description, ariko mugabo ubu sindakimenya. Ariko reka nabwira ikintu kimwe, nimba hari ibintu bibabaza nibi. Nk'uyu yagiye muri Saudi Arabia agiye kurondera ubuzima, aho bamujanye hose akemera agakora, bakamucurika akemera, bakamucurura akemera, gushika n'uyu munsi wewe ntiyanka gukora. Mugabo urumva ibintu bariko baramukorera ko ari ibintu bibabaje cane gose. Aya n'amakosa y'ibi bigo biba vyafashije aba barundi kuja gukora, kuko yaba hariho uburyo ubwo aribwo bwose babafasha bakabakurikirana bamaze kugera muri Saudiya, izi ngorane ntibohura nazo. Ariko barya abantu kuko ari babi, bakabona yuko umuntu yagiyeyo adafise abamuvugira, barya barabo ko ari babi, bo bashaka gufata gusumba iyarara, kuko n'ubundi basanzwe bafata abakozi nabi, basanzwe badufata nabi twebwe abirabure tuba turi mu bya bihugu. Ibaze rero agize no yita chance kuri we, akabona afise umuntu atari umuntu w'iwabo n'umwe afise, atari umuntu n'umwe amukurikirana n'umwe afise, mwibaza ngo bice bigenda gute? Ahubwo aca mucurika. Nukuri sindababesha, ibi ni ibintu bibabaje cane gose. Ikigo cyamurungitse, nukuri dusaba ikigo cyamurungitse, ndazi kiriho kandi cyamaze kumva buno butumwa, igikurikirana ivyiwe tumenye uko amerewe, kuko ibibazo abarundi kazi bariko barahura navyo muri iyi minsi biteye ubwoba, kandi ugiye kuraba bigaruka ahantu nta bantu babavugira bafise. Iyo je mvuganye n'abakoresha babo bafise ingorane zica zihera, mugabo kubera ko ari benshi sinshobora kubavugisha bose. Niyo mpamvu dusaba mwe murungikamo abantu muri Arabia Saudite, ze mwiyaranje basi rimwe muze mufata akanya mwereke barya abantu mwahaye abakozi ko mubakurikirana. Erega baca babona ko bigutwara iki none. Niyo ushaka ku munsi ugafasha 2 canke 3 barakwiye, je ko na 10 ndabafasha mbiki kandi ndi umwe. Wongere ko ni n'ibintu muhemberwa n'akazi kanyu, ni business mukora, kubera iki mutabitaho kandi ari business mukora kugira mwunguka kubera abanyene bahuye n'ivyago nta mafaranga mubona. Hano ndabona bavuga yuko ishirahamwe rikorana n'iryo mu Burundi ryamurungitse ryitwa iryo muri Saudi Arabia ryitwa Mawaridi International Company for Recruitment. Mawaridi International Company for Recruitment. Mawaridi International ikompanyi yo kurokirita abakozi. Ngerageje kubivuga mu buryo bwose bwumvikana, kubera bari indimi zo hanze abantu benshi baba batumvamo na gatoya. Uwo menya rero ikigo cyo mu Burundi nacyo bikorana, reka ndakira ko nokibona. Ikigo cyo mu Burundi bakorana cyitwa naco ndiko ndabona ikigo cyo mu Burundi, ariko umuntu yomumenya agaca amenya n'iki kigo, aca ndondera inbox, hanyuma dushe turaba ko tworondera iki kigo, hanyuma tukibaze twumve ko arico cokora kugira ngo gifashe uyu mushiki wacu. Ndabashimiye kandi mwebwe
kurikira ibiganiro byacu, ariko tunasaba ko mwebwe murungika abantu muri Arabia n'ukuri mwoza murabitaho kuko murabona ko bari mu ngorane zirenze. Uyu murundi kazi w'iwacu kandi w'ingozi iwacu ibaze ko ariko arahura n'ivyago kandi yagiye gusuma, aho kugira ngo aronke ivyo agiye kurondera ariko ahura n'ivyago. Ibi ni ibintu bibabaje cane gose, ariko mu bishoboka turagerageza turabe yuko yotabagwa. Reka ndabashimire kandi nizere yuko mwe munkurikiye ngaha, abashaka kugira icyo bakora mwese mwenza kugira icyo mukora. Murakoze.